hamwe gukama byoce bigenda gute nkamwe bw'abaniga muri ngaha uruzi n'urukama ndamuha tugasangira hama nkamwereka nawe ukuntu dushobora kubaho nawe amubwira agakura amaboko mu mpuzu akaza agakora nawe agashaka icyo akora zandagara iyo turi mu barabara tuza twumva ibindi rero dushikiriye umujene adasanzwe afise ibidasanzwe kandi vy'ibeyi kora uyu na muhisi nkuru nziza tubwiye ati dukura amaboko mu mpuzu dukora akazi urafise umusheri yego none kuri no job yawe mine none igikiwe mubwira ko yisheri wowe nkahari hamwe yo kumva ijwi ryawe avuga ati cewe sheri wanje monangu ari ku job kabisa n'igikiwe mubari icyo nabwira umukunzi wanje nuko yomenya ko ndiko ndahiga ubuzima ntace yirukira nyabahururu agira ibihenda amaso ngo bimuhende ubwo ngiye gukomeza umwuga wanje yego zandagara akarumba yo ja bless turabaramukije uyu ni wa mwanya mwiza wo gukurikirana ikiganiro ngo aho mubaye vyifashe gute on the mic ni Ezekiel Worship tugeze kuri wa mwanya umuntu ku wundi one by one person ikiganiro nani tugisanga atari muri Burundi Kingdom TV c'est la TV qui fait de bonnes émissions rero turabangaye mwese kugira ngo amaso kuri twese dure kuri YouTube kugira ngo ibintu bigende neza rero uwo musi nta handi tukubabwira inkuru zaho uno musi twagendeye mu ruzi Kanyosha kumbure n'abatari bahazi bahora bibaza ngo Kanyosha ni zone gusa canke nahantu ariko Kanyosha na irafise uruzi kandi runo ruzi twarusanzemwo abariko baraharangurira imirimo yabo yo kuropora imicanga rero ni umwanya mwiza tugiye kuyaga nabo tuyaga 2 canke 3 kugira ngo bikunde bishoboke dushobore kumva ivy'inshuti zacu ivyo zigona ejo canke hirya ejo kumbure hari abari muhira kumbure abatari babazi bashobore kumva ivyo basanzwe bakora kandi kazi ko kuropora imicanga kumbure ko bakarusha canke sinzi reka twimvire uko bagiye kutuyagira murakoze bite musaza umeze neza yego ku mazina yanyu mwitwa bandi nitwa Frederic Monsieur Frederic tugusanze hano mu ruzi Kanyosha kumbure hari abantu batari bazi na runo ruzi canke bahora bumva ngo quartier Kanyosha canke muri zone Kanyosha ariko batari bazi yuko hari n'uruzi Kanyosha mbega hano hantu muhakorera iki aye mu bisanzwe duhakorera akazi ko kuropora umusenyi muhakora akazi ko kuropora umusenyi ariko tugerageje kwihweza nariko ndaraba ndabona umenga imisenyi ya hano hantu isa niyigoye sinzi ko ari kibazo coba kihari ikibazo gihari ni c'imvura imvura niyitagwa kugira umuntu aronke intuzenyi uwo musenyi nico kibazo gihari hama nariko ndarengana akumbure nari kwihweza ati none ko kino kiyaga kimeze uku ejo canke hirya ejo n'abariko baradukurikira twebwe dusanzwe tuvuka hano muri no zone ya Kanyosha kivuze ngo kino runo ruzi abo rubona barashobora kuba bogwita nk'ikiziba kumbure twebwe tukivuka ino Kanyosha rwa ruzi runini ya cyane none kumenga runo ruzi ruko rusa n'urugenda n'urukama ejo canke hirya ejo vyoshika runo ruzi rugakama kano kazi kabona vyose bigenda gute mu bisanzwe uruzi ntiruzokama kuburyo uruzi rumaze gukama urumva twebwe abantu ntacyo twaba dusigaje kuba ngaha ku isi kuko uruzi rukamye na Tanganyika ruzoba rukamye ho uruzi nugu imana mu byaremwe n'Imana rurimo
Urumva rukamye rero urumva yuko twebwe abantu ataco twaba dusigaje ngaha ku isi. Ati ntacyo tuba dusigaje hano ku isi. Mbega kano kazi kanyu mugakora ibihe tubuze amasaison, ni mu bihe ibihe kano kazi kanyu mugakora ibihe byose cyane hari igihe muruhuka mugavuga muti iki ni igihe cyo kuruhuka, hama iki ni igihe cyo kubandanya, canke ni igihe imicanga irikiraboneka canke imicanga yagize ntiyabuze twaruhutse mugakora gute? Imisenyi yabuze mu mazi uraruhuka ukamanza ukicara ukarindira igihe kigeze umusenyi ukuboneka, hama ugeze kuboneka hama ukongera ugakora, hama tukongera tugakora. Iyo bishitse tukaba turi hano tuvuga duti turatonze ku kazi. Mbega iyo duje hano nk'abatonze ku kazi dushika hano nk'isaha zingahe kubashika hano kare, na cyane cyane mu gihe tuzi yuko isoko canke uruzi nkuru iyo hari amasaha mu gatondo usanga arukanye cyane? Amasa uwa mbere ashobora gushikira nka sizeri y'agatondo. Sizeri z'agatondo. Mbega iyo uruzi rumeze kuno urashobora kuvuga uti jewe ndafise kuba ndiko ndarukoramwo canke ndikurukoramwo mfise ihangiro. Mbega wowe nk'ejo canke hirya y'ejo iyo umuntu ari mu kazi aravuga ngo kano kazi ndagatanguye kumbure sinshaka kuzogaherezamwo, kano kazi ndagatanguye kumbure mfise umugambi kanaka. Mbega wowe kano kazi kawe kuba waragatanguye hari umugambi kanaka wowe ufise uvuga uti naragakoze ndagomba kugakora ino myaka, hama mu myaka ikurikira ndagomba guhindurirwa akazi, na cyane cyane mu gihe dusanzwe tuzi yuko abantu mu buzima bwa misi yose umuntu aratangura dufatiye nk'akarorero uzosanga umuntu atanguye akora igitaxi vero mu barabara babona babandi, kivuze ngo avuye ku taxi vero akaca afata moto, avuye kuri moto aje kuri bajaji, kivuze ngo aguma duga atera yevoriwa. Abo muyaga bose nta numwe akubwira ngo nzoguma kukinga. None wowe uri ngaha muri runo ruzi rwa Kanyosha by'ukuri nivyo wabirashe kukiyumvira akantu nkako wavuga uti je uko biri kose ndagomba kuzova muri ano mazi? Ico ni lazima kuciyumvira, uraciyumvira kuko aho umuntu yatanguriye si wahereza. Urashobora kuva ngaha ugasanga uronse nk'umuntu akuyizigira agaca guha nk'ikintu cy'igikoresho akavuga ati ingo wicare ngaha, canke nawe akavuga ati wewe tuva ku mwami umwe ingo ndaguha akazi, ugasanga Imana yaguhezagiye kubera iba yakoreye mu wundi muntu, ugasanga yaronse akandi kazi ahaye ugaca uhava ugaca ugenda mwako kandi. Ego ukaca uhava ukaca ugenda kwako kandi. Ego ndavyumva kandi vy'ukuri birumvikana, birasaba yuko umuntu iyo bavuze ngo gutera intambwe nuko umuntu ava ku kintu yarariko agasimbira ku kindi, umuntu agomba kuva ku ciza akaja ku kindi. Rero kuri ico naho biruko nagoma ndakwibariza, none hano muri no Kanyosha runo ruzi rwa Kanyosha wowe hamaze igihe kingana gute? Igihe amuruzi rwa Kanyosha ndahamaze igihe cy'imyaka 2. Uhamaze imyaka 2. Urabona itandukaniro ry'igihe utari bwaze mu ruzi rwa Kanyosha no kuba umaze kuba wamaze kurushikamwo. Mbega igihe utari bwaze muri no ruzi rwa Kanyosha hari utwashobora kubukora canke waronka canke umaze kuza muri no ruzi kwa Kanyosha ni yihe yindi ntambwe wabonye wungutse canke woba wahomvye mu gihe waje muri no ruzi? Intambwe nungutse ni uko ico narondera ico mba ndondera ndakironka. Mu gihe ntari bwaze ngaha sinashobora kuronka nk'icyambagwa canke ibyo gufungura, mugabe imaze gushika ngaha ivyo nifuza byose naciye ndabironka, ku buryo yuko nkoresheje ingufu nkaronka ivyo nifuza. Ego nkakoresha ingufu nkaronka ivyo nifuza. Ego aho turi kubwira wowe uri kudukurikirana kivuze ngo kura amaboko mu mpuzu ujijuke kugira ngo uze ukore ijobe nkiyi. Mbe babitwa abaropozi abaropozi. Mbega iyo uri kuratera gupakira ibene babwa no kugirana iwaya, mwavyumvise iwaya. Rero ndi kuyaga numwe mu basanzwe bakora igikorwa cyo kuropora baroporano mu ruzi Kanyosha, kumbore ari kutuyagira uko ubuzima vyifashe na cyane cyane muri kano kazi kawo. Rero urashobora kuzomubona muri quartier, urashobora kuzomubona handi. Mwanangu iyi kazi ni kazi ya nguvu sana. Hama nagira nongere ndakwibarize mu gihe uri ngaha abo tubona bakora kano kazi ni bande bemerewe kugakora? Aha
kano kazi ni umuntu uwo ari we wese wewe urira kuba ufise inguvu kuko nta muntu twimirije gukora wowe ufise inguvu uraza ugakora hama ukaronka icyo ufungura cyangwa icyo wambara nta kindi cyangwa nimba ufite uwo mugambi wo kugira wo kwiteza imbere ugakora ubika byose birakunda. Baratubwiye bati kuza kurupura hano muri runo ruzi rwa Kanyosha ntabwo bisaba ngo n'umugabo canke n'umusore kivuze ngo uwo ari we wese, ariko harakantu yashize ko ngo ariko afise inguvu. Rero kama hona nguvu ndugu yangu utaferi kabisa, bisaba ko ufise inguvu kugira ngo nawe uze gukora iyi job. Ni job isaba inguvu ariko harimo akanoti man. Okay, twagiye twongere tubabaza kandi kabazo ka nyuma ko twabasanze hano, ndabona ko muri gukoresha inguvu kandi n'amasaha asa nayo karagenda, kumburengira ntimuragira ntimurafata kanya ngo muje kugira ikintu myihereze. None nk'abantu bakora kano kazi k'inguvu vy'ukuri, ndazi yuko iyo ugiye gukora umuti hariya mu nda nibaze yuko urihereza bikwiriye, urafungura nyene bikwiriye. Kurega uri kurakora kano kazi bisaba inguvu kandi bigasaba yuko urya ibintu by'inguvu nyene. Niko bimeze. Reka rero tubashimiye. Sawa murakoze cyane, Imana bahezagire. Namwe bahezagire. Ikindi gihe tuzogaruka hano. Sawa. Yap tugeze kuri wa mwanya. Ururuzi mubona n'uruzi Kanyosha man, uruzi rwarakamye kweri. Nsanze abandi ba pro ngaha bariko barakora ijob kandi bari kuyikora neza. Reka rero tubabaze ukuntu ibintu byifashe. Murabona yuko akazi bariko barakora n'akazi gasaba inguvu kandi bariko bikorera ubufuko n'ubugunira. Reka rero manze mvugane nabo aba pro manze ndabaramutse twumvirize man vipi. Poa ko fresh. Niko gado kabisa, nabaona muko fresh man. Nakubali Fresh musaza. Abaniga kweri mbona man naka kazi kanyu mukabona gute man, mubona koroshe? Akazi ni korosha ariko nyene no guhendahenda uri kurahiga ubuzima nyene biragoye. Uri kurahiga ubuzima biragoye. None uyu mucanga ko muri ko murapakira mu bugunira muri ko mutwara hehe? Ubona musanye ko wabuze none. Imvura yase kugwa ituzanira imari. Imvura yase kugwa ituzanira imari. Mbega umucanga ugira ngo muronke uza kuboneka mu gihe imvura iba yaguye? Yes. Ugwa imvura numva ni icyongereza urakizi kweri. Aba batipe ni danger man. Rero kandi babariza kandi kabazo, none ko muri hano iyi Kanyosha mbona umenga uruzi riko rwagabanuka rukama, hamwe go ukama byoce bigenda gute nkamwe bw'abaniga muri ngaha? Uruzi nurukama. Uruzi nurukama kabisa. Urumva kuno uruzi nurukama kubera imvura iyo kuragwa iri kwiragwa. Uruzi ruba imvura ishibanyisha, uruzi rukaca rusurirwa rukaca rutera mu bantu. Ruca rutera mu bantu. None mani ko ndagusanze uri ngaha hano mu Kanyosha wamaze igihe kingana gute? Je ndimvukira yo ngaha nyene mu karere. Imvukira yo ngaha mu karere ni yirikiragirante irikirakora ino job yo kuropora, kandi aravuze ati jewe ndi umuniga akazi kanje ndagakora ndagakunze. None igiki wobwira mani, hari abasere usanga bari muri quartier zino saha muvugana bararyamye kumbure, barashobora no kuba bariko bariyumvira gutegura imigambi mibi usanga inagayitse kumbure, wanashima ugasanga ni babandi bakora mu mifuko mani. None we n'igiki wobabwira bajya basere? Nibavuye muri ubwo buzima sibwo. Bakore bakore bakora akazi bave muri ibyo bintu nko kunywa amabangi bakisinga ibintu ugasanga ni babandi birirwa barasupa abantu, wironkera ako gacupa ukigira kwinywera akayoga bagaca gutekera mu ijoro witaye wihiriye bakagufata kanje nawe kuba wabahiye takuntu wo bagwanya yego kweri kabisa. Aho nibaza yuko uri kubwira babandi usanga bari hariya muri quartier bamwe guma baryamye bamwe ataco bakora, bakure amaboko mu mpuzu bakore muri iki gihe nico gukora akazi. Ndugu ugombe wariza amashuri, abagenda abiza amashuri bagenda mu kiyede cyangwa bakagenda kuroba cyangwa bagakora igisivero. Kweri gukora uyu na muhisi nkuru nziza atubwiye ati dukura amaboko mu mpuzu dukora akazi. Chapa kazi mwanangu. Kweri je ndabona ni fresh. None hano hantu reka nibaze uwo muniga, none hano hantu uri kurakora nawe bro uhamaze kingana gute? Amaze umwaka umwe wose. None nta kintu wo burakura muri uwo mwaka hano hantu uri kurakora kano kazi kawe? Ikintu nabamaze kwakura nukatawe saba ntira ico agahuzu nagasabuni ndakaronka ndafungura
ngwaye ndivuza ibyo byose ndabishima ko ndabikura ngaha. none mwaba mufise umuryango? Oya nta muryango turagira. Nta muryango muragira? Ariko nibaze ko muri mu kuwutegura. Yego kora. Urafise umusheri? Yego. None kuri no job yawe mani none igikiwo mubwira ko yisheri wowe nkahari hamwe yo kumva ijwi ryawe avuga ati jewe sheri wanje monangu ari ku job kabisa n'igikiwo mubarira. Icyo nabwira umukunzi wanje nuko yomenya ko ndiko ndahiga ubuzima ntace yirukira nyabahururu agira ibihenda amaso ngo bimuhende ko ashaka kwibaza ati ubuzima ndimwo ntacyo yomfasha ntacyo yomarira nkumbure ejo ni heza. Yego ejo ni heza kumbura uri ku kazi k'ingufu uravuze uti ndafise umukunzi kandi ndi gutegura umuryango rero sheri wanje ahari niyumve yuko je kweri ndi ku job ndiko ndatumika kugira ngo ejo bize bigende neza. Reka ronda gushimire. Urakoze. None iyo uvuye ngaha monangu hariho babandi usanga bace iyo bavuye ku kazi ona kuri mu ku kazi k'ingufu iyo uvuye ngaho kacu usanga utwaronse twose ugiye kudukoresha vya bindi nawe ucuvyumva monangu. None wewe ni iyo uvuye ngaha kuri kano kazi kawe ucuja hehe bigenda gute? Iyo mvuye ngaha ndagenda nkarondera amazi nkoga nitegura nkahindura gahuzu hama nkaruhurira umubiri nkaraho nicara nkatuza kweri ko niko mbayeho. Kumbure hari abandi bashobora kuba bakubona cyane bakakugaya bakagufata nk'undi muntu na cyane cyane iyo umuntu ari ku kazi usanga nyene yambare nyene impuzu yimereye ukuntu nyene nawe ucuvyumva bavuga ngo nguwe akazi. Rero wowe uberenga hari umuntu yo kubona gufatira mbwi muri quartier ugasanga urawaka kumbura ugasanga umuntu arakugaya nacuri cyane iki mugiye abonye uri muri quartier swate ufise aga soda cyane iki akaceza kukwegera ngagire none iyo bakwegeye uri kuri kano kazi kwawe muri quartier kwera akagusaba ngo mpakuzi ko yarari muri quartier yiwe yiryamiye byukuri uwo muha yonye haraho nyene ubica amazi ukavuga ati uno mugenzi sinokwiteranya n'umuntu nkumbure yatumye ndabironka ibi nizonyongera n'ibindi ninamuha ndamuha tugasangira hama nkamwereka nawe ukuntu dushobora kubaho nawe nkamubwira agakura amaboko mu mpuzu akaza agakora nawe agashaka icyo akora kugira ntaguma asabiriza nawe yene kandi akomeye Imana yaramuhezaga ikamuha amaguru n'amaboko bikomeye. Yego murakoze cyane by'ukuri turumvise ko mbona nafise n'umutima w'urukundo uravuze ati niyo mvuye ngaha bigashika nkagenda arako naronse ndashobora gusabikanya n'umugenzi. Rero reka ndabashimire cyane kuba mwemeye kuyaga natwe yari hano ya Burundi Kingdom TV niyo yari yashoboye kugira ni kubagendera hano mu nuruzi rwa Kanyosha twe twabasanze kuri kino gikorwa cyanyu kitoroshe. Yo ni Burundi Kingdom TV yatubandanya tubayagira oya bro vipi ya ndabona umusera hariya ari umwe mu basanzwe bajabura abantu hano mu ruzi rwa Kanyosha. Man urampa koma ndabona kino tiyagwiriye nchorera atasambare basi nchorera atasambare vipi ewa uko safi man kazi yako inaendeka man wewe mbona unakaza ariko Kanyosha gwakamye man ruriyo yego ruriyo kweri. Rero nagira ndakwibariza akantu kamwe. Yego mbaza ntangura. None ko uri kurajabura abantu hano umuntu umwe mujabura kurangaye? Umuntu we gusa twenga nituzimba n'amafaranga 100 gusa. Ntimuzimba umuntu umwe n'amafaranga 101 ritarenga ry'amarundi. None iyo bishitse nk'umuntu aje kurengana ngaha akavuga ati mimi kabisa sina tasambare bigenda gute? Turamucishirizamwo nyene igihe tubona ibintu ko baba bipanze nye muravuga ati katugucishirizamo hama tubujabure hariya twamushira hariya. Uramucishirizamo kavuga uti uko biri kose ejo uzoyanzanira. None kano kazi kawe ubu kamaze igihe kingana gute? Iki gihe je ndi mushasha kweri. Uri mushasha? None kugira winjiye muri kano kazi kawe ko kujabura abantu kumbure ubuzi bwinshi turazi yuko iyo umuntu yinjiye mu kazi hari ibintu byo kuvuga ngo kumwinjiza ku kazi. None wewe kugira winjiye muri kano kazi hari abantu bo bakwinjije? Newe kwinjira mu kazi ko nyatamane yakwinjije tigaza nyene gutanga nyene ukavuga ati wisunze uyu muntu unuwe. Ubu rero nk'abakwinjije nibaze yuko ngira abo baraba boss kubera imisi yose umuntu wese umujabura ku mafaranga 100. Nene tufashe by'ukuri hamwe bitabaye nk'ibanga ku munsi ujabutse nk'abantu bangahe? Ku munsi we wabonetse bajabura urashobora kujana abantu 30. Urashobora kujabura nk'abantu 30. None abantu 30 tugwije n'amaheri 100 urumva kanoti kariyo man? Yasivye ikirega
uravuze ngo Kirega. si iby'ikirenga ariko nibaze yuko uragira icyo ufungura twifungura n'utundi usigaza None wumva vyo wowe ufu mufungura nyene ugafu musigaza igihumbi. none abantu bose kusanga basumbasumbana uyu bateruye banganya ibeyi kweri Oya abantu bose ntibabanganye ibeyi. Hariho bushobora kuraba ukavuga ati waraguhawe n'amafaranga amajana 2 canke warabonaguha na 5 cyangwa igihumbi. Mugabe biravana n'ukuntu umuntu aba ahagaze. none vyo Surazi bose abantu bose ko batangana. ego none vy'ukuri ko dusanzwe tuzi yuko hariho nk'abantu ashobora gusanga apima nk'ibirijana none nk'ubu hoza nk'umuntu apima ibirijana kweri uruzi rusa n'ugiye gusurirwa uwo muntu kweri vy'ukuri urashobora gushoka kumuha umugongo kugira umujabutse ubona n'ukuntu abangana canke uca igikorosi Oya sini igikorosi ahubwo dagenanye ahubwo ndamucira amafaranga nyine akwiye kugira nkamushikana hariya nawe upima save nticagutwara. none kuva kandi kazi kawe ugatanguye hariho ikintu umaze kubona cy'akamaro umaze kuba wokungukamo ikintu mbona nuba nungukamo nuko je mbona fungura nkambara ico nkeneye nkakigura nta n'ikindi kintu nyene je mbona ko none kuba warahisemo kuza gukora kane kazi kawe ko kujabura abantu bajabutsa runo ruzi rwa Kanyosha none vy'ukuri koko kuva warahisemwo kugakora vyagenze gute ninde barakuriya karatimani tugende hariya haboro tuzohora dukurayo atasambaye abafanzi Kume wamujamanga bisa abafanzi man ubisa abafanzi bagutumiza nga nabafise kwe bose n'abafanzi ndabona abafanzi bawe ni benshi kandi n'abastari bro so uyu n'umuniga twe kuyaga ari muri bamwe bajabura abantu abajabutsa runo ruzi rwa Kanyosha kumbura ari gihe rushobora gusurika ugasanga amazi yabaye menshi ariko ico nsanza mbwiye sanza rudasanzwe karavuze ngo runo ruzi naho woza upima 250 anakuvusha kabisa umva yuko bakora akazi gadasanzwe kero tubashimire yego koze na merci beaucoup sasa oyo tubandanya tugira ko ni Burundi Kingdom TV kigize ngo umwanya ni wa wundi nyene rero dushikiriye umuntu adasanzwe abantu mumenyereye abantu tumenyere muri quartier iyo turyamye hari gizomba ngo zandagara iyo turi mu barabara tuza twumva ibindi rero dushikiriye umujene adasanzwe afise ibidasanzwe kandi vyibeyi rero tumanze tumuramutse vipi bro fresh bro meze neza ndashima ku mazina nyimwitwa bandi je banyita Ndayisaba Jiriberi niyo mazina abavyeyi banyise ariko izina ry'akazi kanje nkora abantu hazira Gisumizi Ndayisaba Jiriberi ku izina giwe bamutazira Gisumizi rero kumbure uko tumubona canke ivyo tumusanganye vy'ukuri murabizi kandi murabisobanukirwa ni muri babandi bavuga ngo zandagara ubu ni Jiriberi dishoboye kuba duhura nawe reka dushobore Gisumizi batazira Gisumizi kandi dushobore kuyaga nawe amajambo 2 canke 3 tumubwire kumbure atubarire akano kazi kiwe yagatanguye ryari bimeze gute none bro kano kazi kawe ubona koroshe aka kazi kanje karoroshe kubera mbona kama ico mfungura ntibisa nuko no kwirirwa ndayenzera mwibarabara ataco ndiko ndakora bro yego avuze ngo ntibisaba yuko bisa nuko no kwirirwa ndayenzera mwibarabara ataco ndiko ndakora nahisemwo kuvuga ati reka ntangure gutembereza indagara nk'abandi kuko mbona abamama babishoboye hari abakobwa babishoboye nanje ndi umusore mfise ingufu sinomera nka babandi bishinga ku marigrarasi yego kumbure none vy'ukuri kuratembera uronka abakiriya bagushorera neza abakiriya hari gihe ndabaronka n'igihe babura nk'ubu bona imvura igomba kugwa nk'uku abakiriya baca babura bigasaba yuko ca ndazihombesha kugira ndo nk'ico ndaramfunguye yego none nk'ubu bishitse zino ndagara zawe ntizironke abazigura bice bigenda gute ntizishobora kubura abazigura mfuma ndazihombesha kugira ntizirare ufuma uzihombesha kugira ntizirare yego none kano kazi kako gutembereza zino ndagara uzitwarira ku meza na cyane mu gihe twari tumenyereye yuko indagara zidandarizwa mu masoko ubo gatanguye ryari vyaje gute jewe aka kazi haraheze nk'umwaka ndagatanguye nari umuntu w'umushomeri ndi mwibarabara ndiko ndayenzera mbona abandi bagenzi bariko barazidandaza noho naciye ndababaza ingene nanje bonyinjiza mu uwo mwuga bambarira yuko bitagoye kwinjira ari gusaba gusa imeza no kugira umwete wo gutembera gusa ugenda uravuga ati zandagara akarumba agahuzo gahuza abarundi uko nyene yego none narigena cyane mu gihe dusanzwe tuzi yuko wowe ukiri umusore cyangwa uri umupapa jewe ndacyari umusore sindashaka kweri
ariko ndafise umusheri wiwanje. urafise umusheri Ego. kabisa n'umusheri wawe wavyumve yuko Monsieur Gilbert ariko ararondera ico gishobora kuzomutunga n'umuryango wiwe. None mu gihe we Gilbert wahisemo gutembera na zino ndagara, kumbure hari yindi misore usanga muri quartier swate no kwambara neza, kumbure no kunywa vya bintu bidafise ico bishobora kuba bikwira mutegura muri kazoza. None wowe ukavuga uti jewe narahisemo, none igiki wobwira bajye bajeni? Icyo no babwira boza tukaja hamwe twese tukabereka ubuzima ingene dukora ha mu gisagara hari ubuzi bwinshi kandi butandukanye. Wopfuma wemera ukaza guropora umucanga nka babandi cyangwa ugatembereza impuzu cyangwa ugatembereza izindagara. Baheba amarigara nivyo biyayura mutwe. Je nka jewe mvuye kudandaza indagara kubera je ndakunda agacupa. Kandi sinca mvuga ngo nkwe ndenze. Mvuye kudandaza izindagara narose ndanywa nk'akabaju cyangwa akabiya kamwe nkaca nitahira. Nkaca nsigaza nayo kuriha inzu nayo kwambara. Nayo kubika nk'ikurira imikashi nk'igihumbi nakirose kugira ndegure kazoza kejo kanje hazaza. Ego kugira utegura kazoza kawe kejo hazaza. Nagira ndakwibarize no kubera iki abantu mudanaza zino ndagara usanga mwese mufise ijwi rimwe, kumbure wowe uyurenganye ukavuga zandagara n'ubundi arenganye ubibaza umenga ni wawundi. None amajwi yanyu muba mwaricaye ahantu muravuga muti murafata icigwa cyo kwiga ijwi mukoresha kugira ngo muze murahamagara abantu? Oya nta mwanya ufataho kugiga, ahubwo kubera uba waramenyereye kuguma ubivuga usanga ijwi ryaramaze gupanuka rasi. Ego ijwi usanga ryaramaze gupanuka. None nk'umunsi wose uwumaze uri kuragenda uhamagara abantu ngo zandagara ntibirashika ugasanga hageze ku mugoroba ijwi ryawe ryamaze gusarara? Ntirishobora gusarara kubera naramaze kumenyera. Urya asarara ijwi n'urya muntu atarabimenyera. Muga nka jewe nk'ubu namaze kumenyera ntiriba rigisarara, ryaramaze kumenyera fresh ntiriba rigisarara. Ego none iyo uvuye ngaha kudandaza ucuja he? Ngenda muhira nkitera amazi, mpejeje kwitera amazi nyambara gahuzu naguze kameshe nkambara nkihindura ukunambaye siko ncanguma nambaye nkaca ndaba ahantu nyene nza kwicara mu bandi bagenzi tuganira iby'ubuzima ngene narose n'ingene nawe yarose no munsi. Nyimba ntarose nkamubwira ati mpa n'igihumbi cyo kurya nzo yagusubize ejo nanje ndose. Ego none iyo bishitse mu gihe wowe warondeye ugashobora kuronka hanyuma ugeze muri quartier ukaca usanga babandi baguma nyene biryamiye nyene hahandi nyene ukazomo naraje akabwira ati none jama yangu none ko uri umujama même sike nawe nyewe naho baguma ryamye borabishika mugasangira. Hari igihe dushobora gusangira n'igihe ndabikumira kubera baca bashaka kunyinjiza muri za ngeso zo kuja muri ya marigara, kubera se umuntu uzohanura ngo nawe uze mu kazi ndiko ndakora akumve gusura bicara impande kugira ubahanura urabe ko bobiheba. Ego uravuga uti ndashobora kwikumira kugira ngo sinje muri bo ngo banyandukize za ngeso. Ego vy'ukuri uri kutuyagira ariko ndikongera kukubaza kandi kabazo, none ko zino ndagara uri kuzidandaza vy'ukuri ejo canke hirya yejo hari ikintu wimirije? Tuvyibaze nibaze yuko umuntu wese akora hari ico agamije. None wowe zino ndagara iyo uvuye kuzidandaza canke zino ndagara mu gihe uri kurazidandaza ni giki uvuga ati je ngamije iki muri kazoza? Jewe ico ngamije muri kazoza ngamije nyene kuzotera imbere nk'abandi. Sinshobora gucika intege ngo kubera ndiko ndazizindagara, kubera abo bose ubona bafise ayo maza ama etage bika amamodoka bamwe usanga barazidandaje. Ubwo ukubonye uriko razidandaza kubwira ati courage ejo natwe twari tumeze nkuko. Ego reka rero mbashimire, uragize neza kweri. Vy'ukuri nagira guhamagarira abandi bamwe usanga bavuga ngo babuze ico bakora canke iki mu gihe na cyane ibi ari biganiro usanga dukora kugira ngo tugendagende aho tubaye. Udandaza indagara usanga aca muri quartier ubugira ntibigende uko. None mu gihe iyo uri mu barabara na kano kameza kawe nta ntambamye nimwe birashika ugasanga urahuye n'intambamye kanaka. Intambamye mu buzima bwose ntiyigera ibura, mugano cyo usanga ari twa tuntu duto umuntu acashobora kwihanganira mu buzima. Ego none mu gihe iyo muri mu barabara onako muca mu mabarabara kumbure niryo ayo mabarabara principale gusanga mwikoreye kano kameza nta bintu vy'ama accident n'ibindi no ko baca amakinga n'amamoto n'ibindi bishobora kuba vyoba tera ikibazo? Ashobora guhura n'imoto ikaguca impande ikaguhenura ugasanga indagara zirasanzaye ukaca usanga urahombye yaguma yigira. Ego none na cyane mu gihe zino ndagara usanga ari zifungura abantu nibishika ugasanga nk'ibintu vy'amavumbi n'ibiki biguma bijamwo bigatuma indagara zizononekana. Ivumbi naho ryojamwo mu ndagara kubera bazishira mu makoto
zica zija mu muriro imikrobe biriko ica yicwa n'uwo muriro. Ego reka mbashimire. muragize neza murakoze. Reka umbwire bajya gukora turaba ubambwire buti nimudukorere subscribe. Nimudukorere subscribe. Asante sana. Asante sana. Merci. Asante merci namwe muragize neza. Sawa sawa. Muzoze muragaruka kandi kutubaza ivyiyumviro tuba dufise. Ego hari igihe usanga tubura aho twitura ivyiyumviro vy'iwacu. Ukaca usanga tuguma dutembera umengo ntidufise abadushigikiye, ukaca usanga turacitse intege. Muganda ubu ndabonye ko mudushigikiye ubwo ngiye gukomeza umwuga wanje. Ego zandagara akarumba. Ego iki cyari kiganiro twama dukurikiranira kuri Burundi Kingdom TV. Iri ni ryajwi atahandi tuzorisanga atari muri bwa bwami bwa Burundi Kingdom TV. C'est la TV qui fait de bonnes émissions, ahandi hose muzogenda naho muzogisanga. Ikiganiro kivuga ngo aho tubaye vyifashe gute. Ja bless man kuri Michael Ezekiel worshiper. Ja bless.